ariko kuvyo iki kinyamakuru Africa Intelligence candika aru ahanini ni ivyaha aba bantu bagiye barakorekwa bagiye barakora bakorera abanyagihugu bagoma na Bukavu igihe imiji ibiri komeye Goma na Bukavu ifatwa uyu Colonel Jimmy niwe Sultani Makenga yahaye kuyobora iki gisagara ca Goma amaze kukimuha no kuvuga ivyaha vya mbere byatumye namufunga byaruko kwigarurira imitungo yabene gihugu bagoma no kuvuga ni wa mu koloneli yagusanga aho uba akagutwara ivyawe byose ibyo tunze byose akabigutwara ku nguvu wansi bakanakwica uyunya icegera ca nani uyu vya Mungu Mahesh Bernard nawe mu bimwagira ni nk'ivyo nyene kuko harimo kunyuruza imitungo ya Goma na Bukavu kuvuga barafata ibyo tunze byose amamodoka meza bakayafata bagenda kuyagurisha urumva ko ari ibintu biteye n'isoni kubera ko ibyo bari baje gukora ahubwo ibyo bagiriza leta ya Kisekedi ahubwo babigwijije n'icuro na zingaye kuvyo bakora hasi mvuze no kufata ku nguvu kwica gufata ku nguvu kwica barazi uri umukobwa mwiza bagusanze aho uri baragusambanya ku nguvu uyunya nawe mutoyi wa Sultani Makenga ivyo yagirizwa nawe nyene ni kugurisha imodoka muri Uganda yaraza gatoni imodoka akubonye mwibara bakaguhagarika ati vayo inkoni nyinshi agatoni imodoka akagenda kuyigurisha muri Uganda Colonel Wiringoma nawe ivyo yagirizwa nuko harimo kugurisha ubutare mu gihe Sultani Makenga bavuga ko muri M23 byari bibujije ko umuntu yivanga mu munyapolitike cyangwa umusirikare yivanga mu bucuruzi bw'ubutare canke mu nyungu zihariye umuntu wese ku giti ciwe rero nivyo bintu ikinyamakuru Africa Intelligence candika ko bagirizwa barafunzwe ariko ubunya bararikuwe ariko je ngerageje gusesangura bino bintu mbega General Sultani Makenga yarafise ububasha bwo gufunga bano bantu birumvikana neza ko bano bantu turazi neza ko M23 ari gisirikare cy'u Rwanda. Hello guys, mumeze neza son link Allen Alu comme d'habitude musari gwamenye musumwe no maso yinyana. So guys nk'uko bisanzwe mumenyereye aujourd'hui dukoresheje voix off mwamenyereye ko dukoresha ama video ariko uyu munsi reka dukore ibitandukanye kuko nituzo turamenyereza ikintu kimwe gusa mu ifa kumenyera ibintu byose. So guys Liam Promoter niwe turi kumwe muramwumva urujwe. So guys ndi kumwe na Liam Promoter akaba ari wewe musanzwe muzi nk'umusasangutsi musanzwe mumenyereye. Reka rero abanze kwanza abaramutse muri rusange tubanze tunamwakire turakuramukije cyane. Ego turamukije abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe uje biravana umwe wese naho aherereye aro abatameze neza no kubandanya basenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane. Twongera dusaba imbabazi uburyo dukoze mu kiganiro sibwo abantu bari bamenyereye baraza kutwihangadira cyane bivanye na situation burya hariho situation umuntu aba arimwo bigasaba ko yidebruya canke akora bivanye nuko tuba twariyemeje kubaha amakuru bikaba ngombwa ko tutorika gukora amakuru bivanye nuko n'ahantu tuba turi nyabujya tuba tufise ibintu byinshi dukora tuba twazindukiye ahantu ugasanga ivyuma ntibiri disponible ugasanga twagiye mu bindi bintu ugasanga bibaye ngombwa ko dukora ibintu biri urgent
kugira ngo abantu tubashimishe baza kutwumva gikuru nibaza ko ari ubutumwa tugomba tubahe cyangwa iganiro ciza tugomba tubakorere Ego jemeze neza kurandi rwanje nawe nizere kumeze neza cyane. Nanje meze neza cyane. Nizere ko nabadukurikirana bameze neza cyane. Bameze neza gose. Tubashimira cyane ukuntu badukurikirana kandi ukuntu batwitaho. Neza cyane. Bajya gufata umwanya ukaraba cyangwa kumviriza ibyo umuntu yavuze. Si ibintu byoroshe. Turabakundira cyane. Liam Promoter reka rero uyu mwanya mbona umengo twaje mu kiganiro nyezina yego kabisa kugira ngo twari kubanza tukamamaza nivyo ndikunda kubwira kugira ngo tuje ku mwanya ariko imbere ya byose reka tubanze duce agafaranga nkuko vyama ni muri unaskoki no gutwarayo umutahe w'ibihumbi 12 yaru kibera munyamutahe yego umaze kuba munyamutahe no kuvuga ko ubufise amahirwe yo kuronka akazi muri unaskoki niko harimo uturusho twishi ugenda uraronka muri nasko rero barahamagarira abarundi kurima igitego cy'ikibonobono ababishoboye abatabishoboye nabo bagashobora gutera ibiti bitatu n'imiburiburi kugira ngo dushike mu mbona kazoza tumeze neza handi tugomba twamamaze ni kumugwa building company ni societe yaje korohereza abarundi bifuza kubaka mu kubarosa inyubako zigezeho barakubaka inzu imeze neza bakakwereka plan zigezweho iyo plan yabayikuzanira kujya nyine imeze yego cyane so turakoze ico bita ivyunguka ko toujours twama turi mu byunguka ibintu byose naho ndikunda kora iki kiganiro jambo ndi mu vyunguka so reka dushime Imana rero ko yaturamu ko twaramutse amahoro twese muri rusangi haba jewe haba wewe haba Liam Promoter haba nawe uri kuragikurikirana washimye kucumviriza reka tugushimire cyane reka tuje mu kiganiro nyezina Liam Promoter yego Colonel Sultan Makenga atwara M23 yatanguye gufunga bamwe mu basirikare bakomeye biwe be ico kintu ukivuga kwiki yego Colonel Sultan Generale Sultan Makenga ni generale yatanguye gufunga bamwe mu basirikare bakomeye cyane iyi ni nkuru yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye cyane Africa Intelligence aho yavuze abasirikare yashoboye gufunga harimo Colonel Wiringoma yasanzwe avugira igisirikare cya M23 harimo nani uyu Colonel Wiringoma harimo Colonel Jimmy Colonel Jimmy ni Colonel yarasanzwe atwara Goma igihe Goma yafatwa Colonel Jimmy niwe Sultan Makenga yashoboye guha umuji wa Goma kugira ngo ashobore kuwutwara harimo n'ubundi yashoboye gufungwa ibintu bitangaje cyane ni cegera cha Sultan Makenga generale ariwe vya Mungu zina ni vya Mungu Mahesh Bernard vya Mungu Mahesh Bernard icegera cha General Sultan Makenga uko yari umuntu akomeye yego mwabo bose bafunzwe harimo na murumuna we wa General Sultan Makenga ariwe Ibrahim Makenga yafunze mwene wabo urumva ko ata blague zarimo ufata decision gufunga na mutoyi wawe ati rero tugarutse ku byo ikinyamakuru candika Africa Intelligence tugomba tugaruke muri bimwe byatumye bantu bafungwa ariko reka mbanze nibutse abantu imbere yuko nsesangura bino bintu kira mbanze nibutse abantu ba M23 ikiza gufata Goma na Bukavu bari baje bita ko ari abantu baba revolutionnaire ko ari abantu baje guhindura ibintu nyabujya bari basanzwe bagiriza leta ya Kinshasa irongowe na Felix Tshisekedi president wa Kongo ko ari umwe mu president banyuruza imitungo y'igihugu biba bafashe nabe abanyagihugu nivyo bintu bari baje byatumye banaza muri Kongo ariko kuvyo iki kinyamakuru Africa Intelligence candika aru ahanini ni vyaha aba bantu bagiye barakorekwa bagiye barakora bakorera abanyagihugu bagoma na Bukavu
igihe imiji ibiri ikomeye Goma na Bukavu ifatwa uyu Colonel Jimmy niwe Sultani Makenga yahaye kuyobora iki gisagara ca Goma amaze kukimuha no kuvuga ivyaha vya mbere byatumye namufunga byaruko kwigarurira imitungo ya bene gihugu ba Goma no kuvuga ni wa mu Colonel yagusanga aho uba aho utwara ibyawe byose ibyo tunze byose akabigutwara ku nguvu wansi bakanakwica uyunya icegera ca nani uyu vya Mungu Mahesh Bernard nawe mu bimwagira ni nk'ivyo nyene kuko harimo kunyuruza imitungo ya Goma na Bukavu ni kuvuga barafata ibyo tunze byose amamodoka meza bakayafata bagenda kuyagurisha urumva ko ari ibintu biteye n'isoni kubera ko ibyo bari baje gukora ahubwo ibyo bagiriza leta ya Kisekedi ahubwo babigwijije n'icuro na zingahe kuvyo bakora hasi mvuze no gufata ku nguvu kwica gufata ku nguvu kwica barazi uri umukobwa mwiza bagusanze aho uri baragusambanya ku nguvu uyunya nawe mutoyi wa Sultani Makenga ivyo yagirizwa nawe nyene ni kugurisha imodoka muri Uganda yaraza agatona imodoka akubonye mwibara bakaguhagarika ati vayo inkoni nyinshi agatona imodoka akagenda kuyigurisha muri Uganda Colonel Wiringoma nawe ivyo yagirizwa nuko harimo kugurisha ubutare mu gihe Sultani Makenga bavuga ko muri M23 byari bibujije ko umuntu yivanga mu munyapolitike cyangwa umusirikare yivanga mu bucuruzi bw'ubutare cyangwa mu nyungu zihariye umuntu wese ku giti ciwe rero nivyo bintu ikinyamakuru Africa Intelligence candika ko bagirizwa barafunzwe ariko ubunya bararikuwe ariko je ngerageje gusesangura bino bintu mbega General Sultani Makenga yarafise ububasha bwo gufunga bano bantu birumvikana neza ko bano bantu turazi neza ko M23 ari gisirikare cy'u Rwanda kandi ko chef wabo ari Kagame kandi ni watanga commandement amategeko aba bantu rero birashoboka ko amategeko yo kubafunga yo yavuye i Kigali kwa Kagame kubera ko batoba bari ko barakurikiza ivyo we abasaba nimba bari batanguye kwiba batamushikanira kuko turazi neza i Kigali ibintu biva Goma na Bukavu byinshi biragurishirizwa ibukavu amamodoka meza amadecapotable ibiki amavox ibiki byose bigurishirizwa Kigali amasheneti baje muri duka yabo bagasanga ufise amasheneti ya oro iki niki baraterura bakatwara Kigali bishoboka rero bano bantu ko bari batanguye gukora ku giti cyabo shebuje ravuga ati no bino bintu bihagarari atanga itegeko yuko bo mufunga mbega uri kuraraba Liam Promoter kubera iki iri tangazo risohotse ubu unye ibi bimenyekanye ubu yuko bafunzwe kandi mu gihe tuzi yuko vyabaye kuva kera bino bintu ati kubera iki none bitanguye kuja hanze ubu kandi amateka canke ibihari bivuga ko byabaye kera abantu bibuke kwanza ibiherutse gushikira Rwanda Desire Kabila Joseph Kabila Prito Joseph Kabila fils abantu bibuke ibintu biherutse kumushikira urazi ko aherutse gushigwa uruhano rw'igihano c'urupfu ni kuvuga umusaza nago bambwira abantu ko iyi ntambara iri ku musozo iyi ntambara iri ku musozo kurangira iyi ntambara bundi M23 yaratsinzwe urubuga rw'intambara yamaze gutsindwa ushobora kubiharira cyangwa ibyo niko ndavuga ukabipinga ariko ibyo ndakubwira n'ukuri M23 yaramaze gutsinda n'imiburi yaramaze gutsindwa nibi bihano bamwe batanguye guhabwa sivyo kuko bino bintu bifite ahantu biriko birava nyimba ino nkuru yarabaye kuva kera ariko ubu akaba ariho itanguye
kuja habona kandi igitangaje rero sasa saba bayitanze M23 so yayitanze n'ubucukumbuzi bwakozwe n'iminyamakuru bikomeye cyane nimba iyi nkuru izi nkuru zitangwe kuja hanze y'ibyaha bari by'intambara yuko barakorera muri Kongo n'abantu bavuze ati tangura mushire hanze amabi y'aba bantu kuko ibi binyamakuru n'iminyamakuru bimwe bibe byari bishikiye M23 intambara igitangura yego iyi nkuru yanditswe n'ibinyamakuru byinshi harimo bya Reuters by'abongereza bya Africa Dailies iminyamakuru nyine bikomeye za Africa Intelligence nshaka kuvuga ati tangura abantu bantu mu bace inkokora mutangure gushira amabanga yabo hanze jewe namamvuga ibintu sinzi abantu bose badukurikirana ndavuga ibintu ariko biraba sinzi ko nabandi muvugishwa ariko cyangwa mfise yerekwa ariko bino bintu ndiko ndavuga bizoba no kuri abantu bose badukurikirana babitangure ko bizoba kubera ko aya mabanga kubera ikatashizwe hanze intambara igitangura no kuvuga ko ahanya hariho liste y'abantu bategezwe guhanwa kuko urazi aho turi muri monde aho yahise hariho amasatelite yego ibikorwa byose habarabizi cyane no kuvuga rero hariho abantu bazokwagirizwa amamiliyoni y'abantu bapfuye hari abantu bazokwagiriza amamiliyoni y'abantu bahunze Nyabuja Kichisekedi yamaze gukora akazi kose yamaze gukora akazi kose kandi yamaze kurangiza ino ntambara mu buryo bwa diplomasi ibintu biravuga ko ibintu byerekana ko jewe ahubwo ndabibona ko Sultani Makenga yo watangwe kwikura k'ivyaha yerekana ko ari umwere birashika Sultani Makenga akaba ari we yavuze ati inkuru rekije hanze kugira ngo abantu canke isi yose imenye we ko atari karakora nabi ahubwo abo bari kumwe bashobora kuba ariko baradandazwa niko je ndavyo kubera ko umuntu ntambara hamwe bitambo n'inzuri nzubona umuntu ashobora gushira mwene wabo mwidiri nkizi kuvuga mwene wabo ashobora kuba yamusacrifice kamugira igitambo uyu muntu rero biraryoshe kumwizera iyo bikorera abandi bose ntashire mu mwene wabo avuga ati ariko arabarenganya ariko amaze gushira mu mwene wabo ashobora kuba mu mutoyi wiwe ari igitambo ibi bintu rero birashobora kuba undi muco wa kabiri itegeko rishobora kuba ryavuye i Kigali kuko ati buryo Rwanda twebwe dukeneye kujamwe mu ibi bintu mwaya matiko aba bantu bamwe bashobora kuvyagirizwa rero muri M23 ibi nibitambo biriko biratangwa ibi nibitambo biriko biratangwa by'intambara kusa mu bisanzwe urazi ko mu ntambara batanga ibitambo kugira ngo beshi bakire ibi rero abantu ariko baradukurikirana cyangwa batwumva bamenye ko urugamba rw'intambara ubundi wararangiye ibi nibihano rero bitangwe kuzo biracigwa ubwa mbere urazi ko komanda chef supreme wa M23 warayoboye bino M23 yari Joseph Kabila amababa basa n'abayaciye nimba yari inyoni guruka cyane bakayica amababa ubonye Joseph Kabila ntiyemereye kuba muri Kongo Joseph Kabila swata arashaka kuronderwa na Interpol igipolisi mpuzamahanga kije kurondera abantu bakoze ibyaha bakamurondera bakamusanga iyari swata barashobora kutamubona bivanye n'igihugu yo bari mu cyo bagishigikiye M23 cyangwa cyo bakikorana n'u Rwanda ariko bamenye abantu ko icyaha kitegera kibora icegera kibora aha rero n'abandi turacabumva abandi bagiye gucirirwa ibihano bikomakomeye cyane ibyaha by'intambara bitigera bibabarirwa n'umunsi n'umwe so turabakunda cyane nibaza ko iyo twabasesanguriye cyo bitahuritse ufise ibindi yongera ko arashaka gutwandikira muri commentaire ukavyumva na cyane reka tugushimire rero ya Muhammad no kubusesanguzi bwo no munsi muduhaye murakoze cyane namwe mwarahezaga yo gose so ciao